Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kane igenekerezo rya gatanu z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nkuhe ikaze ntanakwifuriza kubandanya uraruranirwa no kugira umugoroba mwiza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu ca Kongo, igihugu ca Uganda, igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Tanzania n'igihugu ca Kenya, mwese mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibakusanyiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu bisata bitandukanye mu gihugu c'u Burundi, hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo. Ico utegerezwa rero gusa nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'ano makuru umwanya ku mwanya kandi ku gihe, kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye ku gihe. Gabriel Rufyiri ariko agira ati ntidukeneye kumva abatanga amasoko ku bana canke abagore babo hatabaye ihiganwa. Ivyo yabishikirije kuri uwu wa gatatu igenekerezo rya kane Gitugutu 2023 aho ishirahamwe Oricome ryiyemeje kurwanya abarya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta ryari riramutse rishira ku mugaragaro icirwa cakozwe ku bijanye n'uko amasoko ya leta yagiye aratangwa kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2021. Narakugeza ko iyo nkuru ku buryo buramvuye ariko ntunyemerere ngugeze ko iyi nkuru ivuga ko hari umukenyezi bateye ibishinge mu mahaha kugira bamwice maze bamutwara agatongo kiwe. Ni inkuru itari nziza, ni inkuru inateye umubabaro. Uwo mupfasoni yitwa Nderetse Esperance wo ku mutumba Gasave, komine Buhinyuza mu ntara ya Muyinga, aho yacumiswe inshinge zirya zikoreshwa mu kubarira, gushona canke kudoda mu mahaha zikamugumamwo n'inkozi z'ikibi zashaka kumwaka ubuzima gutyo ngo bishikirize itongo ryiwe. Ivyo vyabaye mu kwezi kwa gatatu ntwarante, aho abo bagizi ba nabi bamuhamagaye abitavye aho bamubwiye, baca bamukorera ico kibi kibishe babanje kumuboreza igufa. Nk'uko uwo mupfakazi yabitwiganiye, abo bari basanzwe bafitaniye amatati y'itongo ngo bamucumise ibishinge kugira azopfe mu nyuma. Mu gihe Esperance Nderetse yari yarazungurutse ibitaro bikomakomeye bakamwihebuza ko bidakunda ko bamukuramwo izo nshinge, yahavuye yitura ikigo Umugiraneza maze bamurangira kuri Rwakaredi. Aho naho abaganga bize ibitandukanye bagiye hamwe baramubaga none ubu barazimukuyemwo, ubu amagara yiwe ariko arasubira kumera neza nka mbere. Yabivuze kuri uwu wa gatanu Gitugutu aho yari yagendewe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye asanzwe ari we nyene Fondation Umugiraneza. Umupfakazi Esperance Nderetse arashimira abo bamufashije kugira avurwe mu gihe ibitaro vyose yari amaze kwitura bamubwira ko hari ukuja kurindira ico Imana izokora. Nayo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yasavye abarundi kuvavanura n'umutima w'ubukoko, ahubwo ngo bame barangwa n'umutima wo gufashanya. Mwomenya ko Angeline Ndayishimiye yagendeye ibitaro vya Rwakaredi yitwaje n'agakemanyi kagizwe n'ibifungurwa hamwe n'ivyambarwa vyaronyejwe abarwariye bose muri ico gisata c'indembe. Ese muvuze iki ku vyashikiye uwo mupfakazi w'Imuyinga? Mutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mbandanije na ya nkuru nari ntanguye nkugeza ko mu ntango z'ano makuru, nuko Gabriel Rufyiri ariko agira ati ntidukeneye kumva abatanga amasoko ku bana canke abagore babo hatabaye ihiganwa. Ivyo yabishikirije kuri uwu wa gatatu igenekerezo rya kane Gitugutu 2023 aho ishirahamwe Oricome ryiyemeje kurwanya abarya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta ryari riramutse rishira ku mugaragaro icirwa cakozwe ku bijanye n'uko amasoko ya leta yagiye aratangwa kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2021. Ku bwa Gabriel Rufyiri ngo hano mu Burundi ingendo yo guha amasoko akarwi kamwe monopole ngo womenga yaramaze gutsimbatazwa, aho mbere usanga abatanga amasoko bayahaye abana babo canke abagenzi babo. Gabriel Rufyiri amenyesha ko hasanzwe hariho uburyo butatu bwo gutanga amasoko.
amasoko yugururiwe bose marishe ouverte, amasoko yugururiwe bamwe bamwe marishe gré à gré, aho usanga hatumwako amashirahamwe nk'atatu canke atanu, hama hagacagurwamwo umwe hamwe n'ayandi masoko hatangwa mu kanywababu marishe à caractère secret. Rero ngo mu Burundi n'ibiharage usanga basigaye babigirira isoko ryo mu kanywababu nk'uko bibandanya bivugwa na Rufyiri. Ku bwa Gabriel Rufyiri ngo mu gihe amasoko ya leta ariyo asanzwe agize ibice 70% vy'amafaranga leta ikoresha, mu gihe ayandi usanga agizwe n'imishahara hamwe n'amafaranga leta itanga mu mashirahamwe mpuzamakungu Uburundi busanzwe burimwo, ngo iyo amasoko adatunganijwe neza igihugu gica gicupira mu vy'ubutunzi. Akabona ko inzego za leta zikwiye gukora zikingira itunga ry'abenegihugu mu kwisunga amategeko agenga amasoko ya leta hamwe n'amasezerano ya ONU n'aya Afurika yo kurwanya ibiturire. Mwomenya ko Uburundi busanzwe bwarateye umukono ku masezerano ya ONU yo kurwanya igiturire biciye mu masoko ya leta, Convention des Nations Unies contre la corruption, hamwe n'amasezerano ya Afurika yo kurwanya igiturire, Convention africaine contre la corruption. Ese iyi nkuru muyakiriye gute? Mutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mu bindi kandi mu matoza yakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2022 n'ikigo INSS yerekanye ko mu bakoresha 14,373 mu Barundi mu Burundi 1,368 bonyene bandikisha abakozi babo ku nteganyakazoza ya INSS. Ivyo ni ivyashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo INSS kuri uwa gatanu Gitugutu 2023 ku munsi ugira gatatu w'inyigisho ziriko zihabwa abamenyeshamakuru ku bijanye no gukingira no guteganyiriza kazoza abakozi. Inyigisho ziriko zibera mu ntara ya Gitega. General Major Emmanuel Miburo akaba amenyesha ko mu matohoza yakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2022 n'ikigo kijejwe guteganyiriza kazoza abakozi, yerekanye ko mu bakoresha 14,373 bakorera mu Burundi, abakoresha bangana n'1,368 aribo bonyene bandikishije abakozi babo muri INSS. Nayo ku ruhande rw'ibimenyeshamakuru bikorera mu Burundi birenga 129, ibimenyeshamakuru 14 vyonyene arivyo vyanditse muri INSS. Uwarongoye INSS akaba amenyesha ko hazoba isuzuma ibimenyeshamakuru bizoboneka ko bitanditse muri INSS bikazoca bishirwako igifuri. Nayo mu gusozera ano makuru kandi womenya ko inyuma yo gukubita abanyeshure 15 ubabarizwa mu gipolisi, aho ni mu ntara ya Cibitoke. Ku munsi wa gatatu w'ukwicumi 2023 umwigisha wo mu mwaka wa gatandatu kw'ishure shingiro Buseruko ya mbere muri komine Mugina yarahanye abanyeshure bariko barayogora mw'ishure, araheza abahanisha inkoni 15 umwe. Muri abo hakaba harimwo abakobwa 9. Hariho abababaye cane nk'uko umuyobozi ajejwe indero mu ntara ya Cibitoke abimenyesha. Uwo muyobozi ati uwo mwigisha ntiyari guhanisha inkoni abanyeshure, yari kubaha ikindi gihano. Birabujijwe ko umurezi ahanisha igihano gisinzikaza umubiri umuregwa. Abarezi nibavyumve. Umwe mu bavyeyi b'umwana yahanywe gutyo akaba asaba ko uyo mwigisha yohanwa kuko ntibarungitse abana gukorerwa ayo mabi. Bahati Jackson aserukira FENADEB mu ntara ya Cibitoke haranegura iyo ngendo yataye igihe yo guhana umunyeshure uko. Ati turashimira cane abajejwe intwaro n'indero bo bariko baratuza mwene iyo ngendo yo guhana umwana uko. Uwo mwigisha nabihanirwe nk'uko amategeko abitegekanya. Uyu munsi wa gatanu z'ukwicumi 2023 inyamiramabi zikaba zamufashe akaba afungiwe muri komisariya y'igipolisi muri komine Mugina. Ngaha akaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu bisata bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Wica utegerezwa nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'ano makuru umwanya ku mwanya kandi ku gihe.